Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba Rook Media, bakunzi b'ibiganiro ca Rook Sports. Nagarutse ubwa kandi Alain Loris Ndongozi, musanzwe mumenyereye mu biganiro ca Rook Sports, ariko uno musi muri kano kanya si ikiganiro ca Rook Sports, ni sport ariko ni ikindi kintu novuga ko si gishasha. Mwibuka mu misi yeze twaje kubashikiriza amateka yaranze El Clasico. Uno musi ni ibintu nk'ivyo tuba turabashikiriza cane cane ku misi ya gatatu. Ni ikintu twise warubizi, mbega warubizi. Kuri uno musi tuje kuganira ku kintu novuga ngo ni inkuru umupira w'amaguru mu kwinonora imitsi mu nkino zitandukanye. Ni inkuru twavuga ko si inkuru y'umunezero cane. Ku munsi w'ejo, ku munsi uheze, ku munsi wa kabiri, ryari igenekerezo rya 21/0 umwaka 2025. Hari haheze imyaka 6 umukinyi w'umunya Argentine azwi ku izina rya Emiliano Sala ahitanywe n'isanganya ry'indege, aho yaravuye mu gihugu c'Ubufaransa mu mugwi wa FC Nantes yarasanzwe akinamwo, yerekeje mu gihugu ca Cardiff City mu gihugu c'Ubwongereza, agiye gusinya mu mugwi wa Cardiff City ni mu gihugu ca Pays de Galles. Ni isanganya ryaje, mbega hari abandi bakinyi canke iyindi migwi canke abandi bantu bakomeye mu vy'inkino boba barahitanywe n'ayandi masanganya y'indege nabo? Nivyo uno musi tuje kuba tubaganirira, twaba torokanirije imigwi y'abantu 7 bahitanywe nabo n'amasanganya y'indege muri iki kinjana ca 2021 niho tuje guhera. Uwa mbere ni Emiliano Sala, umunya Argentine yahitanywe n'isanganya ry'indege, twamaze kubivuga, avuye mu gihugu c'Ubufaransa mu FC Nantes yerekeje mu gihugu ca Pays de Galles, agiye gusinya mu mugwi wa Cardiff City, ico gihe wari muri English Premier League. Ni umukinyi bitakunze ko ashika i Cardiff kuko isanganya y'indege yagiye kuba inyuma y'iminota 30 gusa indege ivuye mu gisagara ca Nantes. Uwa kabiri ni uwitwa Vichai Srivadhanaprabh. Abenshi baramuzi, ni yari umurongozi canke president w'umugwi wa Leicester City, aho hari kwigenekerezo rya 27 Gitugutu umwaka wa 2018 indege imukuye mu kibuga ca Leicester City King Power Stadium, baje gukina urukino rwa Premier League n'umugwi wa West Ham United. Indege imureruye yapfuye gusohoka ikibuga ca King Power Stadium, igeze hanze igira isanganya, we n'abandi bantu 4 bari kumwe bahasiga ubuzima. Ugira gatatu ni umukinyi asanzwe akina umupira w'amaboko, bamuzi ni Kobe Bryant, akina urukino rwa basketball, bamuzi mu rwa Los Angeles Lakers, yari yaramaze guhagarika ibyo gukina. Nawe isanganya ry'indege ryabaye kwigerekerezo rya 26/0 umwaka wa 2020. Imyaka 5 iraheze no musi Sky iminsi mike kugira ngo imyaka 5 iheze. Nawe yabaye yagize isanganya ari kumwe n'umukobwa wiwe Gianna Bryant n'abandi bantu batari bake bari kumwe mu ndege yiwe. Muri kino kinjana nyene ca 2021 hari wewe si umuntu umwe canke se abantu babiri, ni umugwi wo mu gihugu ca Brazil Chapecoense wari ugiye gukina urukino rwa Copa Sudamericana mu gihugu ca Colombia, aho indege igeze mu gihugu ca Bolivia hari mw'ijoro rwa 27 ushira uwa 28 Munyonyo hari mu mwaka wa 2016. Indege igeze mu gihugu ca Bolivia, umudereva wayo biranga ingene ashobora kuyikontrola, maze indege igira isanganya. Abantu 71 nibo bahasize ubuzima, ariko Imana irakinga 6 barashobora kurokoka. Muri abo 6 harimo abakinyi 3 bashoboye kurokoka muri iryo sanganya ry'indege, harimo uwitwa Neto, harimo uwitwa Alan Rusa ndetse n'uwitwa Jackson Foreman. Abagira gatanu hari kuwa 6 umwaka wa 1958 umugwi wa Manchester United uvuye gukina urukino rwa Coupe d'Europe mu gisagara ca Serbia, ugarutse bageze mu gihugu c'Ubudagi, indege igira escale hama iraka umuriro, abakinyi 8 baragira isanganya irabahitana, barahasiga ubuzima, abandi bararokoka. Mwabo barokotse turashobora kuvuga uwitwa Sir Bobby Charlton, umusanzwe w'umuzi ko ni legend akomeye cyane mu mugwi wa Manchester United. Ugira gatandatu ni mu mwaka wa 1928 mwumvise ngaho twamaze kuva mu kinjana ca 2021.
hari ku wa 4 Rusama muri uwo mwaka umugwi wa Torino mu gihugu c'Ubutaliyani wari uvuye gukina urukino rwa gicuti mu gihugu ca Portugal, maze indege barimwo nayo igira isanganya, abakinyi batari bake barahasiga ubuzima. Abakinyi bagera kuri 18 nibo basize ubuzima muri iryo sanganya. Turangirize ku wa 27 Ndamukiza hari umwaka w'igihumbi kimwe amajana 993, urumva aho ntabwo ari kera. Umugwi serukiragihugu wa Zambia mu gihugu ca Afrika, amasanganya y'indege ntiyabaye ku mugabane w'Uburaya, urumva ko no ku mugabane wa Afrika wadukozeko. Hari 1993 umugwi serukiragihugu wa Zambia ugiye gukina urukino rwo kurondera itike yo gukina igikombe c'isi yose cyo 1994 mu gihugu ca Senegal. Indege barimo igeze mu gihugu ca Gabon igira isanganya nayo, abakinyi bose bari muri iyo ndege, ni ukuvuga ngo abantu bagera kuri 30 bose bahasiga ubuzima. Nayo masanganya yagiye araba ahitana abantu n'indege, amasanganya bahitana abantu batandukanye mu nkino zitandukanye ni menshi cyane, ariko ayo iyo twashoboye kuba torokaniriza. Warubizi y'uno munsi igaruke ngaho. Tubashimire mwebwe mwese muko badukurikirana, mwebwe mwese mukunda ikiganiro ca Rock Sport, mwebwe mwese mukunda Rock Media, kwa kunye tubatumire kwanda yamugira follow, wanda yamugira subscribe, wanda yamugira share, wanda yamugira like haba kuri Facebook Rock Media Burundi, haba kuri Rock Media kuri Facebook, Rock Media Burundi kuri YouTube. Mugire aho muba mubaho.